kwicara senga kanya murandiye mubandira umwana yarose kanyana akaca avuga ashira mutwe iyo muyindekere Belize ku mugabo wawe Juste per giocare avanti. aca afata urutoke Bana ino ni ya filime mukunda cyane kabisa Akamuna all the way from GN Films no musi ho twanigereye mu gikona ahantu babiri ko birabera nuko dusanze bimeze umusore bakunda yitwa Parfait ariko aragira ukuntu yigenze niyo mbaguma bameze neza bone ko aguma bifatira no kutuntu kuvyamwa kutamize girl bakaba bahagaze neza hari benshi cyane nuno uyibashaka ko batamumenyereye cyane yo guy nitwa Keve uraba hariye nitwa Keve oya Keve baramuzi uzi umuntu yitwa Mimimi haye Keve cumubona byihuse cumenya nuwa basenge niho bari Ivete twamubonye Constance ni hari n'abandi benshi maybe ni kwaronka kanya murazo kwabana mu buryo bwisanzuye bana bayagishe gato nuko biba bimeze tuje kubahonja gato buryo biba bimeze mu gikoni bariko barategura ibikorwa sakazi kaba koroshe ariko barabikorana manababwiye ngo iyo ikintu ari umuhamagaro wawe ntikikuvuna even nubwo wohura na challenge iba ari opportunity ntabwo yabyoroshe cyane ariko barabikora ukabona birakunze Dico Entertainment. Natetse igitoki mu gatondo sinzovyibagira. More kabisa. Sorry, I'm very sorry. Ihangane. Birababaje ariko urumva nibwo niyo situbamwe. Diko naravyutse mu gatondo ndateka gatoki kujye ko umugore atekera umushinga ntaye wiwe. Diko sanga yatekeye televiziyo atekera intebe umugabo atekera ikintu cyose nta kintu kimwe mu nda yasigiye. Diko nkubwiye umunsi ukuntu nifashe uwo munsi nababaye mu buzima bwanje ntari bwababara. Ndasabye Dia Kwero no munsi ndabishize hanze kandi ngenda yikura. Umviriza ntuyikure Jackie mu Rwanda yarakuye impeta ita muri wese bagira ngo n'umusazi. Kandi ngenda yikura imbere y'abantu. Ndakwereke ko igikomere cy'abagabo Diko nginde yitaye. Ukama wanje. Urayikuye urayitaye. Ikuye nibigira nkana kandi sinasazi. Ngiye mbabarire cyane kubangira mvuga ibi bintu. Mbega urazi hagira ngo impamvu ngo Diane ngo yatevye gusama iyindi nda. Ngo hagira aciye abwira abaganga ngo igitereko baragikurayo. Kandi we yabaye intandaro yo gusambura urugo rwanje. Igitereko yagikuyeyo. Umugabo wanje yari umuntu mu buzima. Twabanye mu magogo. Umugabo aragenda aranyitwarira turabura. Yarankomerekeje umutima ashira mu kindi kibanza ntashoboye kumva. Nibutse uwandongoye je yanyirondere. Akanyironderera we nyene. Amabi yankoreye. Ati abagabo umugabo n'umwana wundi Diko. Ndabona amarira mu maso. Sinenda nazi ko uza kurira kwa runo rugero. Abahukana sije ndumwe, abahukana si babiri ni benshi ngo disambuka. Yarasambura urugo rw'iwanje kandi nawe ubwo ntiruzoba amahoro. Diko narasambuzwa n'umu ex. Ex Pole sana kabisa. Abagabo bapanze Imana irazosubira ko bandinda. Imana ndinde umugabo atagira inzu mu gisagara. Kama wanje. Imana mundinde. None gashazi yane kwabazi erega abagabo bari hano. Abafise inzu zabo nibo bake kuri benshi batazifise. Diko nzoba huko nyene. Nta mugabo nkeneye ubu.
adafise inzu oya ntawe nkeneye ndabivugiye ngaho imbere y'abantu umugabo wanje twabanye mu nzu iyo nzu y'impangano nisanga yanzu kumbe ntiyigeze ayiriha mba mu nzu ntazi ko inzu wavasi yaheze n'inzu aransohora ndabura iyo nja ndabura iyo mva mukuru nta kwiwe vyagenze gute ndiko ravyutse mu gatondo yarakijije umuntu ngo ndakubwira ngira yaho gutwaza ibitabo Imana benshi barihenda ngo bakinyi ba filme ngo benshi ngo naba divorce benshi barubatse muri filme ahubwo babona babandi bashaka kubona Abel Nduwayo arubatse kandi yubatse neza Fanny Ravine arubatse kandi yubatse neza Nsoro Ribere arubatse kandi yubatse neza Senge arubatse kandi yubatse neza Yvette Kanyana arubatse kindi naco Diko arubatse kandi yubatse neza uyu mugabo yigira intore mukamuna mugamuhira Wosanga rivuye aramabingira ya ariko aho hantu murandenganije urati kwageze n'igihe agakoma induru yuko bamuroze yasi agende urabona bimwe bakubwira guhura n'igeragezwa bikarengera ko gihanganira ugakoma induru yarageze yahakoma induru pe tije bandoze banyirukanye ujya n'umusore uyu parufu ubona hano n'umusore ga muri film ntitumenya abasore n'abagabo ntitumenya abagore n'inkumi mwese murubatse maze imyaka 30 urakwije uretse ko wihutiye kuvyara mu myaka 15 buravyaye wowe kwihutira hataragira bigakunda ni umveze ubu nawe amateka afise tsomuhera award niwe muntu muri filime ku myaka 15 ngo yabonye ibihe rimwe irya kabiri yongeye kubibona afise inda namwandumye Konsobayi rero yaragiye urakoze kuramutsa abantu bizu bayi bakobwa bacu bashiki bacu nukuri urugo ni ikintu kiryoshe kandi ni ikintu kigoye na cyane cyane ubwa mbere na mbere kugira umuntu ashobore kururonka ni benshi bagwipfuza vyibura we wagiriwe amahirwe fumuheba zangeso zose wari urimo kiriya gihe nari umuntu basi nacaguriwe ndemera ndavuga ati vyukora umuvyeyi wanje nta kwa mucaguye kandabe koko yuko ari byo bameze nka batwebwe bameze nka jewe twubaha Imana n'abantu n'ukuri bakunda umuntu akijijwe je mvuze yuko urukundo rutabaho cyane nkavuga yuko abantu boreka kubaka no bambaye kubiri n'amategeko y'Imana ahubwo abantu nitumenye eske dukwiye kubana gute gendo bazabo bantu canke abantu bose bavuga ngo mu rugo ntihameze neza nta bihe bigeze kubamwo vyiza abaho none babanye gute babanye kubera babona ivyo bihe vyiza kuko imbere yuko urugo ruhaba harabaho urukundo ari na mugenzi wawe yavuze yuko ngo atopfa arongoye umukobwa kina film kubgawe ejo wisanze mu rukundo numwe mubazikina mwobana Ebe. Yes, me Amal. Hani nariko ndiyumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imica yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye tanganye kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero pisine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel Paradise on Earth. Uyu musole his my homeboy his mama yitwa Davi ariko benshi mu muzi nka Parfait Mukamuna duhuriye hano hantu bari mu bikorwa byinshi ariko ndavuga ati reka dutera 2 cyangwa 3 noneho murushirize kumumenya cyane bwana Davi umeze neza cyane umeze neza kabisa ndabibona nkuko bisanzwe uri umusore kandi umusore yitahuwe ego ndamukiriza abantu badukurikiranye kuri Deco Entertainment nukuri ndabaramukije kandi cyane yegereza akamikoro eya nukuri ndabaramukije kandi cyane uyu muntu mukurikirane cyane kandi mutera intege kuko n'umupambanyi
Yego. Uvuga wewe Diko n'umupambanyi. Ahubwo iryo jambo uvuze na wewe ndari kugarukane ko bagukurikirane banakwiteho nawe uri umupambanyi kubera ko abantu bariko barakubona ubuvuba ariko hari imyaka myinshi wamaze upambana inyuma ya kamera batanakuzi uharanira ibikorwa vya film. Imyaka simike wa mugabo uri mwa bino bintu kandi hari abantu mwagiye mukora no munsi bafise aho bageze wagirwe nabigira mu ruhara ko batakuzi uri umukinyi uri umwanditsi ukaba n'umudirector. Mfise n'amakuru yuko mbere uri kuriga nibijanye na n'ubu DOP ku kamera amafilme na kote technique siko biri cyane. Umva utari elema ikomeye Gaddafi. Urakoze cyane. Umva utari elema ikomeye cyane. Yego. Ibi bintu uzobishobora kubifatikanya? Diko bisanzwe ibintu byose dushobozwa n'Imana. Ko je ndibuka nkitangura ibi bintu sinabona umengo byokunda. Ariko bivanye no kwizera nari mfise ntabonye nyine ko byokunda kuko nta uvuka rimwe ngo yuzuri ngo kandi twese ntwabivukanye. Yego. Uravye uburyo ibikorwa biriko birabandanya of course turaza kuhagera cyane mu Kamuna uburyo uri kurakora amateka wenyegeza kandi bigakunda ariko aho tutaranahegera uravye agacu kuri wewe n'ibindi wewe wiyizi urabona yuko ejo hawe muri film hashobora kuba ari heza canke habura agaca ngo ucike intege ubihebe wiviremwo nk'abandi bagiye barabiheba. Igitumye ntwenga nibutse igihe nkiri umwana mutonya niho nabona yuko nzokina filme na ba Komando ba Rambo. Wow. Rero uvuze ngo kubiheba cyangwa ngo ucike intege ukiri ngaho uribuka ukiri ngaho ubwo nanje nyibukije akantu sinzi ko uri mu bantu kwigeze kuba turi filme za ba Komando batubesha ngo bayikiniye ngo mu kibira cyo mu Gwegura nta nkuru nk'izo kandi tukavyemera kabisa kubera ko wewe abantu batabize navuze ngo uri homeboy tuva mu karere kamwe for real. Twari dufise ishamba rinini twari tuzi ni ishamba rya Kibira ryo mu Gwegura hano hitwa mu Gwegura ahantu habuze umuntu adukurikiranye hazi. Rero ari uburyo batubeshe ko bajya ba Komando ba Rambo aba ba Chuck Norris yuko zijya filime ngo bazikorera mu Gwegura kandi tukavyemera. Wewe watangiye kumenya ko batubesha ryari? Natangwe kubimenya muri 2017 non ndiyesha ni vuba ko natangiye kubimenya ma 2005 2004 kuko ndibuka umusoda wari wese tumubonye twabona umengo ni Komando nyene twabona ngo ni Chuck Norris rero nkiyumvira none Komando mwenyewe ko ntabona isura yiwe duhura amaso mu mugabo nari mfise icizere neza yuko vyibura umunsi umwe twahuye nanjye nzobawe. Yego. Bijya bintu babishobora gute bakadukonvenka ko umugabo umwe imenga yo kubita Burundi bwose we ntaruzi ko nka Komando ashitse mu Burundi nk'Uburundi bwose yo bukubita mu munsi umwe cyane ni nka kujya basa umwana akorazi yuko atanumwe kubita papa wiwe kare nka kajya anyway nenda guciriyemo sinzi ikintu wari kuravuga uburyo wakuze wiyumvira. Navuze nti nakuze nkura niyumvira yuko nzokinana na ba Komando ba Norris ba Rambo numva yuko nzoba Jackie Chan canke Jet Li tugakorana nabonye na mafilme ariko kuri uno mwanya wasa nkaho nabishitseko kuko umaze gukinana na Sabas umaze gukinana na Mimi Mireille umaze gukinana ba Chris Izo ndetse abastari bose ugakinana na Constance ba Kanyana Kamikazi mu yandi majambo nibo ba Chuck Norris nibo ba Rambo kandi shane none Chuck Norris ntiyari umunyamerika none bose nabanyara umunyamerika muri ko murakorana cyane kiri gute Nagende ngere wishure nka wa wundi ari wishure igihakwa kuvugika nkico naco wumvise waracumvise bamubwiye ngo kiri gute eraba kwegaho pembeni bacavuga ngo kira yavuze nyene ngo ibintu bisa neza ngo kirapanze kwega kandi ngo kiratunga Wewe ni konsanso ci ariko ngongera ndamukirije abantu umunota umwe gusa vraiment bakubone ego 1 minute ndasavye ni konsanso ciye hano wa mugabo muhira ari baba wow uyu mugabo yigira intore mu Kamuna muga muhira wosanga ari vubi ugasanga ni vubi kandi mu rushengero baboneka nk'abakorera Imana bakaboneka nk'abamarayika kumbe ari za ntuze zambaye intuze ariko aho hantu murandenganije jewe vyibura kuba nakuze mezuku
ntibisigura ko ari muri filime gusa no mu buzima busanzwe ni komeze. Wakuze wiyorobeka? Oh ya sinakuze niyorobeka, nakuze ndi umuntu basi w'intungane. Ya mwavuze ngo ni babandi bon sijana kwijana nta nyambi uragahonza ariko aho nagiye ndaca hose aho nagiye ndaba abantu bonshingira intahe. Yego. David reka nabaze kana abantu Constance kiri hano. Ari aho derutse gutangwa abantu benshi baha amahirwe Constance ko bazoyironka. Kuba tayironse wewe byakubwiye iki? Award batanze kuri lancement ya Fiko Fiko. Bon misanzwe byose no gushima kuko icambere kimwe no giye ayironse numwe muri twebwe ya nawe yagiye jewe ni ntaho yagiye biko je hari ikintu nkunda kuvuga mugiza gutaha muri GN akariko barakarusho gose ya ariko zina muntu wese afise igihe ciwe no munsi yarose Sami ejo izotaha muri GN kandi Constance ariko rero kiringa jewe ko batayimpaye bakayihasamye sinababaye kanini muga nkiza gutwara ubundi mu ukavuze neza ntiwababaye kanini uko babara gatoko karimo kandi Constance namukunda avugisha ukuri oya vraiment sinababaye Sami n'umuntu je naje muri filime asanzwe akora yego kandi n'umuntu kugeza nino saha gikora urazi kwageze n'igihe agakoma induru yuko bamuroze yasigaro nka views igihumbi uravyibuka ngo baroze asigaye yarasiagende urabona bimwe bakubwira guhura n'igeragezwa bikarengera ko gihanganira ugakoma induru yarageze yahakoma induru pe tije bandoze banyirukanye rega Sami urumva Sami yaragize ihazana filime avuga ugiye kubi ya mbere agaca yikora ukwezi kose ukabona ifise ama views majana 999 oya vrem yarayikwiye diko musanze Sami narizi ngo Constance yaridoze ko urumva muri bajya abantu twakeka Sabasi tugakeka Constance harimo na Nsoro undi muntu kwa amahigwe yarinde sindi ntari karaza ningoga we twari nibaza ngo fana arashobora kuyisubitsa kandi ariwe yari yayitanze reka abantu bategura aho dukaza wumva ati ni nturuwafa ihaye umukozi wabo afanira fe nturuwafa ntiyari ko kashira twari guharira ntitwari guharira rega mu bisanzwe haje ikintu tavunikiye kandi bakubwira yuko haje ugiye gusaba basa amaboko ateze bayahaye ni amina batayahaye naho nta kwidoga kuba kurimo harimo guhabwa no kudahabwa rero bijya vyabaye no kuri je byarangyoheye na Sami yaratangaye nawe nyene yaratangaye je gusa abantu bansindiye hatumye ntari gutera induru nimba nayo no kuyitera nakantu bongeje ko kavuga ngo n'umukinyi akunze kumera nk'uwirengagizwa kandi akora cyane burya Sami ntakunze kuvuga no mu binyamakuru sinzi ko mubera ntakunze kugarukamo ako kahise gatuma mvuga ati ni no comment Mwana afise igihe ciwe kijya cari igihe ciwe cyo kwibuka kuko mu bisanzwe nka jewe je ndi wa hafi naho bandi uri muravuga babitanguye vuba mugasame vrema ndamugereranye ko ya ari nyuma y'abantu uzanye abamedi yego kubera nafani yaravuze yuko yigeze kubaho burya ngo afana Sami ngo amuraba mu mafilime akamufana umva ko Sami atangiye kwitwa mu legend none diko aha muvuze ngo aba legend aho nanje bari kuyima wewe ahubwo rero konse imbere ko ngenda guteye inkuru uyu muhungu mwicaranye yego ucugenda uyu ntubone menga no musore kandi ni n'umusore muto yabyo ujya n'umusore uyu parufu ubona hano n'umusore ha uyu wewe utaranava handi rega muri film ntitumenya abasore n'abagabo ntitumenya abagore n'inkumi mwese murubatse reka David jo nagenda mu diaspora nsanga ngo ni mushikiwe inde David wago mu muhere arano nagenda mu muhere amperehema muke wa mutu hacayo rehema boca barasa ni namushikiwe mugani mushikiwe muri filime ntivuze ko muza musanga to mushikawe muri mukamuna niwe nturi mushikanje jewe mu vyara mukamuna muho mwona vyarurukanye muho mwona vya mwo vyaruzanye niko tugaruka aho hantu burya ntunjaniranye ntuhasimbe sindaheza rero uyu mugabo yukonse utaranava ndi mu ruzo hejuru hari epfo gose ku ngomo uyu yari muri film mbwire Demire Combs no kuvuga ngo okay umuraza ko adufasha imyaka yababa 200 ubu arayimaze mu gisata ca cinema yo 25 muganje 25 zokwira na 50 ubwo impamvu rimwe rimwe nibaza ngo reka tubesha none umaze imyaka 25 muri film umaze ingahe kwisi ndakuze sindi muto no kuri film misanzwe nayitangwe nkiri umwana muto ngo ari muri film kwera
watanguye ikiniza urumva nabakimoko batarazo yaraki oya umviriza ingene byari bimeze diko umviriza ingene byari bimeze Zenga Constance wonyene amaze imyaka ku isi 25 no kuvuga utaranavuka yari mu gisata Chemfu maze imyaka ingana imyaka 30 urakwitse gokwe uretse ko wihutiye kuvyara mu myaka 15 no boravyaye wowe kwihutira hataragira bigakunda ni umveze ubona wa mateka afise tsomuhera award niwe muntu muri filime ku myaka 15 oya nakavuga neza burya ngo sininsa ko turakuze ngo yabonye ibihe rimwe irya kabiri yongeye kubibona afise inda namwandumye Konsobai rero yaragiye urakoze kuramutsa abantu gusa wahitiye kubaganiriza baramutse ucu n'abasezera iyo simwe baramutse ucu basezera murankoresha amajambo mabi mutima abantu nta no kuramukanya iki none nje ndabasezera nta nabaramukije none nca mpera hubona babwire ngo yambi kandi nagasaga yo bizu bye thank you azoza vuba none uyihaye diko yayihaye Rumba diko diko ibihe byiza jewe imyaka 25 mvuga nibaza kushiramwo na cagihe icyagihe soruvuze caba command ukibyinjiramwo bikunda utangiye kumenya n'abakinyi ba filime yose urayishiramwo kabisa yego yose birimwo kuko icambere kimwe je nabitanguye ntazi ko ari filime nabitanguye twe tuvyita ngo mashanje ariko akaba ari je nabona nije nandika inkuru abana bose nabandi ndi mutonya hafi muri bose nkababwira ati ipanguku kinuku kumbure kugira bigenda uko kandi ikindi naco gitwengeje nije nabando ngo ndumupapa ngo nje nagize mariage nje nabando mu acteur vya bintu vya mashanje we no uri acteur principal ariko saho aho muri 2021 ho urumva nari ntanguye guca ubwenge ko filme zari zaratanguye gusohoka twarabona amafilme menshi aba Charlie Chaplin bande amafilme atandukanye yego rero canda tangura ndakora aho Bujumbura twaraba ibintu vya umuco ibintu byinshi nyene zaninde Tanzania naho nibaza hano niho harakize ibintu bitwa amakarashika arizo turaba gusa umuhisi Kanumba agikubita yarahafashe kabisa niho nibaza hese haza bamugisha mbere ya mugisha hari haje bakeya mugisha yitamwo aba bafani bobona bavuba burya batangiye gukura vuba basabasi binjiriramwo none umunsi ziriko zirakogwa kugeza igihe habonetse filime yitwa Akamuna narakoze filime ya mbere 2017 yo 2017 nise urugo n'ikiyago urugo ni ikiyago wikoranye n'abantu ze n'abakimoko n'imbaravibo nayikoranye n'abakinyi banje bwite nakinisha mu kajaga rero ico gihe kaca karavuma uwitwa Simon yakora kuri Homuti ndamubona Simon niwe yaciye akansaba mbwira ati zanda gupostinge kubera abantu bari bagakunze cyane nawe nyine yari yaragakunze acara gapostinga ndibuka kakwije 35 ka kiriya gihe umva abantu ntibari baje kari kakunzwe izo zari nyinshi kijya gihe kweri urumva nanjye nabaye umustar wari wamaze kuba umustar canda subira inyuma ndahagarara kwera nabona umengo filme ntahizonshikana ariko ikintu bita impano ntuyita uyitaye yo ntiguta iragukwega ikakugarukana aho ukwiye kuba rero ndiko ndavuga n'ibitambagije nivyo byabikanyewe nako ndavuga rati iyo mpano warayigumanye kugeza no kuri filime no munsi novuga iri nariyo Akamuna umuntu yitwa Parufe afise caractère nini cyane tutogaruka kuko benshi bariko barayiraba mugana shaka kumfashe kano kantu kagiye kabonekanamwe cyane gahagaze kuko umusore ashobora kuba ari umusore abavyeyi bakamucagurira uwo bazobana cyane hajemwe akantu kitwa idini inyigisho ni nyinshi hano hantu ni nimwe mu mafilme anako hanavuga ati tora gatebe wicare wige buri sene yose aba ari inyigisho ariko kuri wowe kuri karagitero uri kurakina umugore wawe famille hagufi ababersere n'ibindi ni kihe cigwa kidasanzwe bokuramwo kimatanye na kano kantu mvuze ngo umuvyeyi ashobora kugucagurira uwo muzobana kandi mengane wari kwicagurira icigwa na cyane abantu bokuramwo ni mici ibiri ni mici itatu umuco wa mbere ni ku basore na cyane ntidukwiye guhitirwamwo n'abavyeyi twari dukwiye kuba bashinga ntaye babushitse nkuko kera umusore hageze ko yubaka urazi ingene vyagenze ariko kera barabacagurira ni mice itatu umuco wa mbere n'abasore
bacagurirwa n'abavyeyi babo. Iryo ni kosa cyane gose rikomeye kuko ujya gucaguriye si bazoza kukubakira. Hari gihe uhitigwamwo nuwo umutima udakunze. Ndibaza benshi barabibonye ingorane umuntu acagira. Ndetse hariho n'ibyo tutamutarabona akari nyuma karahinda niko novuga kuko twaragerageje turashika ahantu hose kumbure umuntu ahuye n'izo ngorane donc ingorane ahura nazo yamaze kubibamwo yaracaguriwe n'umuvyeyi. Hama ikigira kabiri abantu bakuramwo intuze ncigwa ni ku muvyeyi. Abavyeyi n'ukuri kumbura umwana amaze gukura agaheza amashure ntabakiri umwana kujya wahora bikeka naho bamaze gukura bavuga ngo sinzi umuhinga yavuze ngo iyo umuntu agenda arakura niko agenda araba umwana. Mugabo ni ku myaka yitereye cyane ntiyasubira mu bwana. Ariko wumve diko ko natwe tugenda turakura niko natwe tugenda turagira ubundi bwenge bivanye n'isi tuba twegeyemo turiko turekerezamo. Rero mwico gihe twebwe tuba tubona cyane kuko abo nyene abavyeyi bacu bashaka kuduhitiramo nitwe twamana nabo umwanya munini. Ariko abavyeyi baba bari kumwe n'abandi bavyeyi bagenzi babo. None wumva umuvyeyi ari we yoza guhitamwo uwo umwana azoshira mu nzu canke umwana niwe yo kwihitiramwo bivanye n'ingene abona uwo muntu. Kubwanje numva byaragenze uko kose tworekera umwana akaba ari wagirashwa. Voilà. Umuco wa gatatu voilà. Bakobwa bacu bashiki bacu nukuri urugo ni ikintu kiryoshe kandi n'ikintu kigoye na cyane cyane ubwa mbere na mbere kugira umuntu ashobore kururonka ni benshi bagwipfuza. Vyibura we wagiriwe amahirwe fumuheba zangeso zose wari urimo kiriya gihe kuko burya umuntu yemeye kukwambika agashambara mu gihe utarabukambaye akemera akagushira mu rugo kumbura kirengagiza ibyo atazi canke nivyo yobazi uwo n'umuntu akwiye kubaho. Nukuri n'umuntu akwiye kubaho. Nukuvuga kuri uri kuravuga kuri ka kantu kaba umugore cyangwa umukobwa arinza agira imana kuko no munsi ngo ni kugira imana biranagoye. Uravye nibitigiri uko bisigaye bimeze agatombora uwo mugabo agenda mufate neza. Ariko kandi umugabo we ntashobora kwikamukiza afatiye kuri ico ugasenga ariko arafata nabo umugore we kandi bitari bikwiriye. Yitwaje ngo urumva ngo umugabo n'imari abagabo barabuze basanga umwana w'abandi ukora mufata nabi kandi nawe yaraguhisemo. Erega nawe David nubwo abagabo ngo ari bake hari gihe aba yaguhisemo mu bahungu 200 bariko baramuresha agahitamwo wewe nta gaciro wumva akwiriye. Nawe naragakwiriye rega diko wewe iyo ni yindi topic winjiyemo kuko jewe aho nari yindi nari umuntu basi nacaguriwe ndemera ndavuga ati vyukora umuvyeyi wanje kwa mucaguye kandabe koko yuko ari byo kandi kindi naco burya ugiye kuraba abantu bameze nka batwebwe bameze nka jewe twubaha Imana n'abantu n'ukuri bakunda umuntu akijijwe umuntu afise ingeso nziza. Abantu bameze nkatwe nkubwije ukuri turakunda abantu bubaha Imana na cyane cyane bicisha bugufi. Uwo rero nkuko nabikubwiye niwe abafise ingene azotanga indero ku bana. Rero ca wibaza umuntu nkujya bamuguhaye kadiko we ntiwomera nkanje ahubwo mba mbona nk'ubu baramuguhaye bamuguhaye adashoboka mwamwe udashoboka uburisika no kuba adashoboka uburisika no kuba woturubura cyangwa ugafata inzira yo gusenga ukabihereza Imana. Gusa ico nzico woteza kuba mu buzima bwo kwicuza ukavati kubera ko atari je nicaguriye beka atari je nihitiyemo. Kubera urabona umuntu anafatiye kuri kajya karorero hari ingaruka nyinshi ziriko zirabonekana kukubana n'umuntu aticaguriye kandi banakubwira ngo buryo umuntu witiyemo nubwo yoba nabi gute utuma wewe nyene wikubita uvuga ati sha nta kundi kino kintu nije nacikwegeye. Ako kantu urakumva Shadiko ako kantu ndakemera ariko ubundi mwanya sindakemera. Aho kuba ati nije namwihitiyemo Nijya rutakemera aho hantu mvuze ngo uyu muntu ngo ndamwemera ngo nubwo ngo arije ngo namwihitiyemo ngo ntacyo ngo reka mpfe kugira burya nibuze ikintu ca mbere kibabaje nuguhemukirwa n'umuntu wenyene ubwawe wihitiyemo kuruta guhemukirwa n'uwo baguhitiyemo. Uwo baguhitiyemo wewe basi mwico gihe ufumuta amantu uzenya ko kuri bariya ariko uwo wewe wihitiyemo misanzwe uriya nka bimwe biteye ubwoba
cyane uriya nka mugabo David sinzi kuri ko urumva kino kintu uriya nka mugabo uragaruka ukavuga ati nta kundi kazima ari je namwihitiyemwo reka ngo hano urugamba rwose rushoboka mbaho ni jewe n'abandi badufashe uramaze sorry reka subira inyuma warigeze uhemukirwa n'umukobwa wakunda n'umutima wawe wose je ntabeshe nta mukobwa yigeze kumpemukira ahubwo je narigeze kumuhemukira gusa narateye intambwe ndamusaba imbabazi kandi Imana ishimwe ko icyo gihe yarambabariye turabiheza ubu ndumva yuko nera ahubwo rero ikindi kintu dukiri ngaho uzi ko je ntinya guhemuka gusumba guhemukirwa guhemuka navyo birajyana mona uhemukiye umuntu byanyabyo ugifise ubuntu muri wewe nukuri ubaho wicuza gusumba hako yariko yaraguhemukiye uwo ni jewe ni hatari sana so ubu niwe Parfait muriko murabona mukamuna nanakunze uburyo winjiye n'ubundi muri ango ya Parfait yamara kurundi ruhande urumwe mu bantu bariko barakura cyane muri bino bikorwa ukanakura rimwe na rimwe mu ahantu abantu batabona ugenda unahagararira ibikorwa mbere ukabura umwe mu Mairema Motel yasigaranye ibikorwa bya Sabas ni timu nini cyane y'abanyabwenge n'abastar birakorohera kugera byose tubishobozwa n'Imana ibintu byose nibuke kandi namahoro yego nta kantu kaza urabona hari gihe budokokora cyangwa kamenga umuntu wo mukengera ngo ni mutoya wawe umusumbye ibintu niki byose baba bari sawa ukabicarikana basenge badukure badusumbye imyaka bibaye ngombwa mukaje inama ati dukore ibinebe ya mu bisanzwe uzimana ibyo bintu ntabyo wokora ya utegeza kwa kundi bavuga ngo kugira ubuntu muri wewe ufise Kristo niba kuyobora siwe wiyobora ya rero biri mu bintu King Sabas yatwigishije bivanye n'ingene yitwara natwe twipfuza kumera nkawe wow bivuze iki uno munsi kuba warizewe na Sabas noneho mukamuri ko murakorana ibikorwa binini harimo ivyo babonye n'ibindi batarabona n'ubuntu bw'Imana kandi n'igitangaza Imana yankoreye ya kuko burya kwizegwa n'umuntu nk'ujya si ibintu byorosha mu minsi mumaranye hari ikintu wamwigiye ko nka quality canke bwa buntu uvuga ati mu vy'ukuri abantu bari bakwiye kumenya bino bintu bibiri kuri Sabas ni byinshi si kimwe ndasavye bibiri canke bitatu byonyene muri byinshi namwigiye ko ubutwari ndamwigira ko kuba umunyakuri kudakengerana kudafata umuntu uko wishakiye ikindi naco namwigiye ko kandi gisomba ibindi nico naco kimfasha gusenga ubutwari guca bugufi gusenga hari n'ibindi bavuzemwe ariko ntoye bitatu ubutwari guca bugufi no gusenga kubaha byose biba birimwo ngabana duhereze kwa kino kintu mutuntu n'utundi tumaze iminsi kwakira abantu kandi benshi bo muri film b'igitsina gore bakatwumvisha uburyo ingo zababereye umururazi bakanagaruka bakavuga yuko umuntu atari kijuju menga ibyo kubaka no munsi yobiheba bakagaruka bakanerekana yuko urukundo rutakibaho Davi nkomwe mu bantu babigisha mwa bino bikorwa ariko nawe uri kuregereza ahantu ejo ushobora gushinga n'urugo abantu kubera ko impamvu keke nakibaje nabonye n'abafana benshi bafashe uwo murongo bavuga ngo nimba ari ivyo ntituzubaka kumbi ngo ntizikibaho urukundo nta ruhari ese wewe wobwira iki abafana bakurikirana zino filme zacu bagakoramwe inyigisho ariko kandi wemeranya nabano bagiye bavuga bino canke uzoshinga urugo canke urizeza abantu yuko urukundo n'ingo nziza zigihari byico no bivuga ko diko sinohakana kuri abo babivuga ni shura yabo ariko je ku bwanje uko ndabibona uko ndongowe basi ndabikubwira je mvuze yuko urukundo rutabaho je nkavuga yuko abantu boreka kubaka no bambaye kubiri n'amategeko y'Imana kuko Imana niyo yabishizeho none eske niba Imana yavuze ati nibibe jewe ndinde novuga ngo ndabikure ahubwo abantu nitumenye eske dukwiye kubana gute dukwiye kumera gute ndiko ndakwereke no mu buzima busanzwe turabagenzi turashobora gupfa akantu gatonya turashobora gushwana tukazovana ariko ntibivuze yuko ejo canke ejo duhuye tudasabana imbabazi ko muri ibintu bikabandanya rero mu rugo ntibisigura yuko ariho abantu baronkera amahoro
ijana kwijana ahantu abantu baronkera amahoro na ahantu hamwe gusa ni muri Kristo Yesu kuko uhoraho wenyine niwe akuyobora niwe akwereka ati cahariya bigenze kujya no muri Bibiliya haranditse ngo injya y'umukristo nikigeragezo yego none dushaka tube mwisi nko mwijuru kandi mwijuru tutarahashika niturahashika ahubwo none nigiki kizotuma turonka ijuru nibi bigeragezo nyene ni gute wavyihanganiye ni gute wubasha umuntu ariko aragutoteza none Kristo ntibamutoteje yavuze ngo tugere ikirenge mu ciwe niba koko Kristo yavuze tugere ikirenge mu ciwe wewe uri kukigeramwo gute no kuvuga ngo urugo rwabiha rwaryoha twemere ko ruhari tuzonezerwa mwijuru niko ijambo ry'Imana rivuga ntiduhari kugira tunezerwe ngaha mwisi gendo bazabo bantu canke abantu bose bavuga ngo mu rugo ntihameze neza nta bihe bigeze kubamwo vyiza sinzi birabaho none babanye gute babanye kubera babona ivyo bihe vyiza kuko imbere yuko urugo ruhaba harabaho urukundo yego none urwo rukundo barubayemwo mu bibi kandi bariko baravuga yuko rutakibaho gute diko nibaza yuko ari nishwa y'umuntu yego je sinoja ngaho ngo nemeze yuko ivyo byose bitabaho kiretse isi n'ijuru byafatanye isi takibaho niho wovuga ati ntango nzima zigihari nta n'urukundo rugihari ahubwo haje ubwami bushasha bw'ijuru naho nyine kwibera mu munyenga w'Imana hari na mugenzi wawe yavuze yuko ngo atopfa arongoye umukobwa akina film ku bwawe ejo wisanze mu rukundo n'umwe mu bazikina mwobana diko kamo gukina filme si icaha gukina filme si icaha gukina filme ni message, ni gutanga message yego kuko twambara ishusho yuriya muntu kandi ikindi naco ugiye kuraba n'umuntu adakina filme niwe yera oya none kubera ko umukinyi wa filme ariko uriko aducisha mu migani uro twishure mu ijambo rimwe worongora umukobwa akina filme ntiwo murongora by'ukuri narongowe na mpwe mu w'Imana na murongora okay kirumvikana ego no mutwe diko nyumbiriza hahantu benshi barihenda mugabo ntuvuke muri je muri no mwanya niko mbugira umuntu sivyo niko mbugira umuntu hariho abantu benshi bibaza ngo filme ngo noneho ndibaza urabizi baravuga ngo bakinyi ba filme ngo benshi ngo naba divorce mbo nibaza ko araho bahera ngo zarabananiye abandi ngo iki abagabo n'ibindi byinshi none diko tuvuga n'ukuri vy'ukuri abakinyi ba filme nibo araba divorce gusa benshi barubatse muri filme ahubwo babona babandi bashaka kubona Abel Nduwayo arubatse kandi yubatse neza Fanny Ravine arubatse kandi yubatse neza Nsoro Ribere arubatse kandi yubatse neza Senge arubatse kandi yubatse neza Yvette Kanyana arubatse nibe ikindi naco diko arubatse kandi yubatse neza guys please hariho nundi no babwira kumbure mukumi Sabas arubatse kandi yubatse neza mbandanye chaka wegereza murakoze ahubwo tureke kubona ibibi ngo tuvyita ukuri ahubwo nitwita ukuri ahubwo ibibi nabyo tuvyita ibibi ntitubiteranye ntibisa si ibintu bisa ahubwo ni mudu supporting munadusengere nukuri numva ari ivyo novuga na bwana David bwana Parfait ndagushimira kwanya waduhaye nabonye bariko barahamagara ati umuhungu mu murekure nibaza yuko tuyaze bike ariko bizima uno muntu mwari mwaramwifuje muri interview kenshi nanje ndagiye kuba aduhaye kino kiyago David ndagushimira diko reka nani mbomba akantu kari karakwagaza ku mutima n'ubundi mu minota 2 ukabasigira taga hari camvuga ngo nagasaga sinzi ngene no bivuga iyo ababikunda Imana ikazompa ubwo bushobozi ndumva yuko noza ndagira amaseminaire yo kwigisha abantu kuko abantu twarazimiye ntidutanga ukuri benshi dushaka kwerekana bya bintu bituma abantu badukunda ariko ntituvuga ukuri yego
no kuvuga ngo uhereje uvuga ati n'Imana ne yaguha podium ari kuri kurayironka nizo na filime nyene uzobigishe bige byinshi cyane ndabashimire cyane baze ko mwamukunze Parfait n'uyu mugira umugisha kwandi mazana navuze yitwa Davi muba blessing mwafate mu mugongo ndaza gusiga inomero ziwe hasi ufise ico yumva ashaka ko bavugana bakivugane mugira umugisha aho muri hose twakunda cyane ciao ciao ciao